ikabasaba uburyo nta kintu na kimwe nka kuri gusa rero natwe kugira ngo dusubire muri studio tuba dukeneye abakizwa nabo basigaye bajana n'ibigezweho niko no bivuga aba mbere yahise Masezerano asohoye indirimbo cyangwa abandi bartiste bari ku munsi bana ni madame abikora neza ni madame abikora gute abikora neza Yes, nkuko vy'amamisi yose murabizi ko tuje hano canke dutanguye kubahereza ibintu vyiza bimeze neza tubazanira n'abantu bameze neza kandi baba bari ku mwanya. Uyu munsi birakomeye turinjira muri mwemo nkuko vyama murazi ko nabemereye ko tuzokwinjira mu style yose haba muri gospel haba muri sekira haba mu migwi ndangakaranga hose mudusangayo hano kuri Niyocell TV nyita Edison ndayahoze ndi kumwe na Arkeni kuri kamera za Niyocell TV hano kano kanya murabona ko ndi kumwe n'umuntu adasanzwe amazi iminsi ariko aravugwa cyane ijyane no bivanye n'ikorwa gishasha kimeze neza zo kuva tubwira ngaha biciye kuri kano zino kamera za Niyocell TV yitwa Masezerano. Masezerano meze neza ni sawa cyane meze neza cyane shakuziye nikamuriko Urakoze cyane nshuti yanje n'umwaka mushasha batwese nshuti yanje uvyibuha ku munsi bana ni madame abikora neza ni madame abikora gute abikora neza peruka nuri muto ukuntu muga ntiwari bwarongore ntiwari bwarongore ariko urabona ko ufise madame narongoye mfise n'ikibondo Imana yatugiriye neza cyane usanga amazi ashusha hari yego vraiment usanga ku meza vyatunganye kila kitu kiko fresh umva ntivyiza nuko rino mugisha dasanzwe ubonye haje umuntu akwitwara rikora byibo akubaza uko wiriwe uriko ratera uburoho abajene wasize hari cyangwa bo wambitse ikabutura akubaza uko wiriwe ari gihe ugenda kwikanka mu byuba wagiyemo hanyuma utashikaronka umuntu akubwira ati ntangorane sheri bizobandanya bizogenda neza wafunguye bego no musi wumva ushaka gufungura iki twe tuntu turavyibusha ukuntu cyane gose hari gushaka ibintu no bironka mugabo ufise umuntu akubaza ati sheri mbwira wumva no musi ushaka gufungura iki tuntu bigaragara ko waronse umugore wari wifuza Amasezerano kuri ndashima Imana naragiriwe ubuntu cyane ndashima Imana arakunda kuvuga ngo kubanza gusengira umugore kugira gute nawe niko bihora bigenda niko nabigenjeje cyane kuko urumva mu bintu bikomeye biragoye kumenya umuntu wawe urabishije amaso urabisha amaso y'umubiri kubera umuntu arashobora kukwereka ko agukunda mugabo vya vrai adakunda wewe mugakunda ivyo ufise n'icuri mugabo Masezerano kuri televiziyo Masezerano kuri podium Masezerano uya abantu bazi mwisede ego kugira ngo abe ujya abantu babona habaho ibindi bintu byakoretse canke byabanje gukorwa abujya rero benshi uriya wahariya ntibamukunda no kuvuga ni nka kugingi zisanze ku meza zateguye hariya zitegurirwa benshi ntabahakunda bashaka zijya ziri ku meza hasa neza zimeze neza rero ari gihe Imana ishobora wowe wicaguriye ushaka gucagura umuntu akunda bya bindi byiza bimaze gushika ku meza abantu bafungura mugabo hariya mu gikona atahakunda bivuze kuri Masezerano byose rero nuko bwiza ngeze muno munsi nuko umwamikazi wanje abufise mu ruhara rero arashigikira araduza agatuma nkora neza abasore murabimwumva ko hari ivyo mwacerewe Masezerano yamaze kuducura nuko bisanzwe bimeze reka twidugire gato tubayera mu tuntu n'utundi kuko ivyo tuba tubonesha amaso tukamenya impamvu ivyo tubonesha amaso vyaje tutahora tubikubona ko urumva ko madame afite uruhara rukomeye ndetse namwe mu cyane gose kuba muri Yesu kandi numva mpaye icubahiro Imana ubwira kandi ko nagiriye ubuntu kuronka imbazo Florence shobora kwibaza ati Masezerano nivyo Remanga urukunda akunda umugore aragira gute ati none kubiki kariya ruriya rutoki atakiriko bimeze gute Masezerano reka nakubwire ikintu kimwe kandi abantu benshi bamaze kubimbaza alliance iri hehe alliance narayambaye mugabo kubera ibikorwa nakora canke nkora byarashitse kubera keshi ndakunda gukoresha imoto nkambara amaga hanyuma yaratibutse sindaronka amahera kuyiye kuyigura kandi urazi ko je simva kwambara impeti yose none iyo wari ufise ubwa mbere yarazimiye yaratibutse iratakara amaga yimo nambara ku moto
ndabigusobanurira kubera ubimbajije imbere ya televiziyo. Hanyuma umuntu arashobora kuba yambaye impeta agacamo umuntu, hanyuma nuko ashobora kuba atayambaye agacamo umuntu. Mugabe ikintu gikomeye ni ubwizigirwa wamanye, kuko impeta siyo isobanura ko udashobora gukorera ikibi. Hanyuma ikindi naco nuko ndi fier n'ico ndi fier n'umukenyezi wanje kandi arakwizeye ntayambaye atitaye kuri sinaba ndamuvuga imbere ya mikro. Mugabo kubivuga imbere ya mikro nuko nzi ko isi yose abantu bose baza kuraba ibintu baraza kubimenya. Rero ikiza kubibemeza si impeta nambaye. Impeta urazi ko hariho n'abatararongora banazambaye benshi, kuko ubumenga kwambara impeta n'ikintu kigezweho. Impeta si ariko impeta niyo nambaye mu mutima, niyo wambaye mu mutima. Nawe se ubundi ni umufasha wawe doko bisanzwe bimeze uzo kubisigura. Jana mvuga ni wewe hari n'igihe ari kwibera umukozi w'Imana, tavuga umukozi w'Imana bishop apotre gute ibintu bigakomera. Mugare katurindire buri ivy'Imana gutegurira nibiraguhererako. Ndi umupastori muri Shalom International Family. Uri pastor? Yego. Hajya utuvuga pasteur pasteur ntuze na Masezerano cyangwa se byose nditaba ntangora. Pasteur Masezerano barakwatiye bimeze neza, baragusiza amavuta. Yego cyane. Pasteur wa eglise ihe hajya Shalom International Family iri mu cyaro. Shalom International Family. Yego. Nzoza gusenga aho. Karibu cyane. Karibu cyane. Ni Masezerano kandi gufata kino gihe ari wari kwaravugwa cyane muri gospel, n'abandi bariko baravuga mugabo bivanye n'ikintu ba wakoze kiratuma abantu bahaguruka bakibuka nimba wari umaze iminsi mu gacerere ati umuntu hari ikintu yakoze bivanye n'izina yubatse muri Imana ihabwa icubahiro cyane. Kino gihe hariko haravugwa cyane album herutse gushikiriza abakunzi b'umuziki w'u Burundi, ariko na cyane cyane abakunzi ba gospel. Masezerano yibutsa bariko baradukurikirana album yitwa gute kano kanya tuvugana, ino album bashobora kuyisanga he? Uwo mwanya ndiko ndavuga narasohoye album y'indirimbo 12. Iyi album yitwa Ur'Uwera. Ni album igizwe n'indirimbo zihimbaza Imana. Bwanje ndashima Imana kuko yashoboje gukora ico gikorwa. Ni igikorwa cyamaze imyaka 7. Natanguye kuja muri studio 2013 ndiko ndakora iyo album. Rero 2020 mu 2012 niho nasohoye ico gikorwa. Watwayinda ya album imyaka 7 iza kuvuka. Nikakubusingira lancement niho navuze nti iyi ninde ya kabiri ni barutse. Ndavyibuka nyuma y'umuhungu wanje Masezerano Johan Beni. Rero Imana yangiriye neza. Hanyuma iyi album ahantu abantu bashaka kuyisanga ni ku ma platforms adandaza iTunes, ahantu ya boom player n'izindi zitandukanye zose. Yego Amazon zose umuntu arashaka zigurisha. Masezerano uvuga yuko yagiye gato mu kantu ka commerce ka business yo bayihenze. Ntabwo ari commerce, ako nayo simbi. Igikorwa cyose kirasaba ikiguzi. Urazi ko na Bibiliya udashobora kuyitora mu ibarabara. Uyisanga mu isoko kandi nazo ziguma ziduga ibiciro. Kijya giciro umuntu ntabadandaje Bibiliya ngane kugira ngo bashobore gusubira mu hinguriro bahingura izindi, ko byose amamashini bakoresha asaba uburyo, abavyandika basaba uburyo, nta kintu na kimwe umuntu kuri gusa. Rero natwe kugira ngo dusubire muri studio tuba dukeneye abakizwa nabo basigaye bajana n'ibigezweho, niko no bivuga. Aba mbere yahise Masezerano asohoye indirimbo cyangwa abandi bartiste baririmba gospel bagenzi bawe bahamagara abakiriso ati ni muzi no munsi ndaza kubereka indirimbo kanaka cyangwa indirimbo kanaka yasohotse, muga kino giye guhitamwo kubicisha muri zino platform. Yazananye hiye kumengo twari tumenyere gato muri Sekira, mugaba kari muri Sekira kino gihe kari murikana no muri gospel. Mu bisanzwe nico navuze ko ibikorwa byose dukora ibikorwa by'Imana, ariko kandi niko kazi dukora. Bibiliya ivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'intoke zawe. Nibyo bikorwa dukora, nibyo umwanya munini. Rero ni byiza ko ibyo bikorwa dukora bizana umusaruro. Iyo mvuze umusaruro, hari umusaruro mu buryo bw'umubiri, kwimbura amafaranga canke kwimbura donc ikibanza mu mitima y'abantu. Ngabo hariho no kwimbura imitima y'abantu bakira biciye muri iki gikorwa tuba twakoze. Ariko Masezerano ibiriko biraba ku baririmbyi ba gospel sivyo twari tubamenyere ko muri kahise.
tubwizanye ukuri harabaye changement yukuguruka yugutinyuka kare baravuga ati ngize ibi wo mengo ngiye mu vy'amafaranga kandi ngo ijambo ry'Imana ntirigurishwa abandi atuku mugabo kino gihe novuga ati Imana ishimwe kuba baririmbye ba gospel barahagurutse bakabona yuko ico bariko barakora batagikorera ubusa bavuga bati turasohoye turanakeneye kwinjiza kandi ivyo navyo si bibi mu gihe tukiri kuri inosi tugomba kugira gute ukoresha ubwenge Imana yaduhaye azi ko burya n'abakizwa barakwa usanga mbere no batanga amahera menshi gusoma amasezerano usangaho kubera ikidukwa hanyuma ahantu hose dukoze alama yaje ntasaruro nka kuri gusa canke naho mwana nayo bari umukristo wo mishengero ahubwo ati sare ngijya niyo mugomba mukorere ko mariage urayiriha amafaranga kenshi twebwe dukora ibi byo kuririmba nitwe tubakize kumenga dukoze ibintu bitari bibaho kuko ni ibintu bishobora umwagize cyane jewe ndepashije 7 million ayo macange nkazigabira abantu kuri gusa Sebreno zibaha mugabo ejo sinzosubira muri studio abantu baca batanga kubaza kweri kutasubiyeyo none subize yiki mugabo urumva n'ubundi uku kududandaza tubikora nibizana umusaruro umuntu aba ni dukeya ko amafaranga mwasizemo ntahize mwagaruke yose kugira ngo umuhungu wanje ejo aronke pampese ashobore kugura amata Madame atakubaza ati mbega Masezerano nibi yaragitumaze ko iminsi akanyama basi kabiri mu Murundi kazi arabizi kuko iyo ndose ndamuhereza ni wacambira ati ahubwo tubone cyihutirwa ni yego ako Masezerano ngenda gusaba ikintu kimwe aho bukera parti ya kabiri muze mu miganiro kumwe na Madame nukuri kubera wamuvuze cyane kandi umva ko bikurimwo ari muri wewe kuba uri kuramuvuga nivyo azokurikira no interview ariko muri kumwe nawe agaca gusubiza kabisa agaca confirma direct aho nyene ivyo bintu nkeneye kubitegura kandi mu ndwi jewe niteka kubakira n'umugisha aho uzoshaka gutwakirira hose nta ngorane ndacane cyane Murundi kazi ni umwana mwiza twabyumvikanye nta kintu na kimwe atemera ko tukora ndacane Masezerano hanyuma kindi naco nuko turiho kugira ngo dukorere abantu rero igihe cyose duhawe ikiganiro ntitushakira mu buryo bwa publicité na promotion ngabo dugihabwa dushakira nk'akaryo turose kugira ngo tuvuge ukuri tugira abantu ndetse n'ubutumwa kuko hariho abantu urabona uyu mwanya twe tuko turavuga abavuga ukuri batariko baravuga isi yo iguma ivuga cyane ibivugwa donc reka nakwereke uyu mwanya urabona aba basora ama video meza y'ibintu bizima bahagaritse bavuga bati banze murindire ibi byo biguma bisoka kandi ku muvuduko udasanzwe rero iyo abavuga ukuri batavuze isi yo ntereka kuvuga rero turose akajya ko kuvuga no kuvuga mwami Yesu ndovuga hanyuma ikindi naco nuko igihe cyose uvuze ukwiye kumenya ko hariho abantu 20 mwijana bakira neza ibyo uvuze hariho abantu 60 baza kuvuga ati reka tubanze turabe iyo bija tubisobanukirwe neza munyuma bakemera hanyuma hariho n'abandi 20 mwijana batazopfa bemeye ibyo uvuga bazokwama baho bavuga ati ure jamani donc ikenere y'inyungu ziwe ibintu byinshi gutahura ibyo nkago byanshira ku ifoto kuri Facebook cyangwa ngirashire nkavuga banzi ko ari habaza kuvyemera n'abatavyemera kandi wewe utavyemeye ntumbuza kubanda ndagukeze cyane uri mu baririmbyi ba gospel bakoresha social media cyane kandi banakurikiranwa page yawe irarenze rero yewe nawe uri kuranyumviriza umuntu ntambuza gukora icyo nategeza gukora bijambo ndimana avuga ngo mwamenye ukuri kuba kwidegembya umwidegembyo gusa ntudutera gukora icyaha ariko umwidegembyo wacu dutera kuvuga ukuri na cyane cyane ukuri birivuga ngo ni mushikame mukenyeje ukuri kuvuga mu yandi majambo ukuri kuratanga stabilité kuratuma uhagarara neza kandi ukavuga ukuri mu gihe gikwiye ko uvuga ukuri d'accord ubakora ibintu bizima bimeze neza type yavuze ngo ni pasteur nta nigitangaza kirimo kuvyo ariko aravuga kuko bagwahaye upasteur bakeze Masezerano album warayisohoye kino gihe nivyo iri kwiragwa ku ma platform atandukanye ariko hari nico wifuza ku barundi bo wayihaye nagaseke watekeye ugatekera abarundi mu nyuma ragateka uravuga ati agasenga ko ndakabahaye uburyo wakoreje ni bwinshi umwanya wakoresheje ni munini biragoye kugira ngo umuntu agusubize ivyo watakaje mu gihe ari kurategura
ijya album mugiye bija hose Imana ifise inzira izocamwo mu kuguhereza umugisha do please bice mu gikorwa ciza wakoze iki album wise Ur'Uwera nikiye kintu wifuza ku barundi n'abarundi kazina cyane cyane abakunzi b'indirimbo za gospel ikintu ca mbere novuga nuko dukunda ibyacu Besha ndagivuge gute Bibiliya ivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda mu yandi majambo banza wikunde neza hanyuma ushobore gutanga urukundo burya umuntu atikunda ntashobora gukunda abandi reka nakoreka akarorero none umuntu ari umuntu kwambara atabiha agaciro icabonye cyose avundura ico yambara iyo abonye undi muntu yambaye neza ashobora umenga na mahera yasesaguye yarakwiye kubikora canke iyo umuntu amenyereye gufungura icabonye cyose afungura donc nta agaciro gutegura imfungwa ziyo ngo abitegure neza ku buryo biba byiza iyo abonye rero abantu babiteguye neza acavuga ati bajya abantu barasesagura kuvuga mu yandi majambo utanga ico ufise ntubona iyo ubonye umuntu yambaye neza ukumva uranezerewe ukuntu yambaye muri wewe ico kintu kiba kirimo iyo ubonye umuntu afashije abantu ukumva uranezerewe ko afashije abantu muri wewe ico kintu kiba kiriyo rero iyo ubonye abantu bakundana ukumva urabanezerewe muri wewe haba harimo urukundo ushaka gutanga urukundo atagufise rero nshaka kuvuga iki iyo abantu bagira bakunda iby'ahandi ntibakunda ibyabo bwabo muri bo ntibiba birimwo nabijya bita ko bakunda ntibaba babikunda mugabo naho baba barose bahungira n'ubuhungiro baba basa n'abahunze kuko yesha ndakivuge gute ndacumva neza urumva hari igihe umuntu aba mu nzu muri chambrette je ndi mu bantu bazwi sevre iwanje si hanini cyane santu h'igitangaza mugabo ntibinteye isoni kwakira umuntu wacu mugabo hariho umuntu iyo amaze kumva kumenga izina ryiwe riri hejuru hanaka niyo bamusabye kandi atogujana umuntu muhira canke atemera ko abantu baza muri yemera gutira inzu canke atira ahandi hantu kugira ngo ashobore kugira no kuvuga uwo muntu bwa mbere we ntiyikunda ntakunda n'ibyo afise ntakunda n'icari rero iyo agiye muri irya nzu yindi bakamukorera muri iyo nzu y'abandi canke muri ico kibanza c'abandi ni ubuhungira abahunze rero iyo abantu badakunda kuvuza iby'iwabo ntibavuza bijya by'abandi kuko babikunda n'ubuhungiro babasa n'abahunze rero iyo ukuzi ibyawe ni wowe ubiha agaciro ukabiduza jewe Masezerano ndikunda cyane kandi ndakunda ukumeze je ndi umutipe ndi mu bahungu ba mu Burundi ndabikunda ari abusumba benshi hanyuma ndakunda umugore wanje ndakunda umwana wanje ndakunda muhira iwanje cyane nta utohakiriraho na president avuze ati ngoma ndakugendere ntumujana handi sinza gutera inzu ni muhira ati je mbaye hano kwangu irya saro yene nta n'ibintu nza gutira bindi bijyanye niba ndira kwisanaza kurira kujya nyene ndira ni masezerano kandi nacyo nukuvuga ni dukunze iby'iwacu twebwe tubishira habona tugatuma abantu bamenya ati kandi mu Burundi hari umuziki kandi mu Burundi rero umuntu akaranyumviriza niba ari umurundi iga kuvuza ikirundi mu nzu yawe uvuze nawe uri bayitazi cyane Canada aho uba hose mugabo amamuko yawe n'umwana uvyaye nawe muvyara muri etazi ukabuzi ko uri umurundi iteka ryawe nuko umwana wawe amenye ikirundi uburorero bwiza bujanye n'ubutumwa bwiza hanyuma gutondeka amajambo neza byiza ngo bigenda neza urumva composition nayihejeje iyo ni coming soon yatwe n'amasezerano nta kindi nokora ataragushimira ndabubashe cyane gose tubandanya gushimira abadushigikira ariko baragura ama CD canke ama flash canke abaja ku maps unababwira aho boyasanga flash uko bozironka uko bashaka kuzironka ari ama nimero ntanga abadukontakta kuri Facebook uturondeye turayirongika ikagushikira yandika gute yandika Masezerano kuri Facebook ni Masezerano page hanyuma Instagram ni Masezerano kuri Twitter ni Masezerano no kuri Ntuzeya no kuri
kuri YouTube ni Masezerano hose urashaka kudutora facilement Okay. hanyuma wanditse izi nimero 79 79 38 59 42 79 38 59 42 umuhamagaye arakuzanira CD canke flash ubundi n'uyu ni 69 47 40 96 Okay. abo bantu bose baciyeko ucuronka CD canke flash duheraheza je canigira habwo ndagiye akapera nk'imisegonda 5 canke 10 ku ndirimbo Ur'Uwera ari nayo yoboye urutonde rw'indirimbo 12 wera uhoraho niwe nyeningabo niwe mwami Imana ushobora byose isi yuzuye icubahiro cawe. Shalom shalom ndawubashe mwumva amahoro menshi cyane nshuti zanje kuko arakandi kantu bavuga kangora kuvuga bahana mukande kuri sabone abantu bose mukurikirana iyi televiziyo kugira ngo murushirizeho gushigikira ibikorwa by'iwacu turabubashe cyane. Shalom.